nk'uko namye ndababwira aha turi Muyinga muri komine Mwakiro. Muri ko murabona ni amatoilette yubakwa n'ishirahamwe Aprosan. Aprosan rero ni ikigo cyubaka ubwiherero bugezweho bavuga ngo bwa kijambere. Ubu bwiherero bukaba busanzwe bufise ibice bibiri, no kuvuga bavuga ko kabanze ndabereka hari nuko ndahasanze umuntu. Amahoro mutamu. Mahoro cyane. Ego hama nashaka mwanze mutwidondore. Nitwa Ndayizeye Reverie. Hama tugusanze mbona kwanza wambaye inkofero ya Aprosan ko biri kose birabisobanukiwe. Yego. Twashaka uducishirizeho gatonya utwereke aya matoilette yubatswe gute, bayuka gute, bayubakiriki, hama akunguka yo nakahe. Nimba bishoboka urashobora kutwereka ukadusigura yubakwa nabandaya, hama bayubaka gute. Aya yubakwa n'ishamwe Aprosan kandi mu kuyubaka n'amatwarete agezweho. Yubakwa ku buhinga bwa none. Akamaro kayo arashobora n'amatwarete bashobora gukuramo umwavu ugabuyemo ibice bibiri. Hariho umwavu uva mu mwanda mukuru n'umwavu uva mu mwanda mutoyi. Nkuko mubona aya matwarete ameze agabuyemo ibice bitatu ngo murimo muravuga. Aya mubona matoyi aya n'amatwarete y'abarimu, ayakurikira n'amatwarete y'abakobwa y'abahungu, abayakurikira n'amatwarete y'abahungu. Rero nkuko mubibona yubatse ngaha uko nkuko musanzwe mubibona yubatse aha hariho ibitiyo izana umwanda mutoya ico bitwa marinire. Iba iwukuye he? Iba iwukuye ku matwarete makuru ari indani. Yego. Nkuko mubibona iyo umwanda mutoya urazana mwaya matiyo mubona ari karaza. Iyo hageze rero kugira kuvidura mushaka umwanda mutoya duca twugurura akakabombo mubona ngaha, hama mugatega n'amabido, hama mugaca muyatwara. Hama iyo hageze kuvidura umwanda mukuru nawo murabona ibi bintu by'amarogari ngaha muragakurayo, utu mukadukurayo, hama mugaheza ajya amadeshe mukayavidurira ngaha, mukayashira ngaha, mumaze kuyashira ngaha mukayareka akabanza akagira kuma, mukayakurayo mukayashira mu tuntu tw'utwombo. Niba bacaje kuyakuramo umwavu. Yego, niba bacaje gukuramo umwavu. Hama none iyo bamaze gukuramwo barongera bakayakoresha ayo matwe barongera bakayakoresha. Yego, aya bahejeje kuyakuramo baroza neza, ugasanga hameze neza, bagaca basubira bakahugara n'ubwo burogari ubona burimo nyene bagasubira gukoresha ukuri kwamye. Ibi ni ibintu bidasaza kare, bimara imyaka myinshi kandi miremire. Ni ukuvuga bya bindi by'amatoilette usanga bagira kuzura bigasaba kongera kandi kuja kwimba handi, hama kandi bigahokera mu kuzimu. Kuri aya ntibibaye munsi abayubakishije iki? Munsi haba hariyo shinaje y'ibeto, batanguza kubetona hasi, bakabetona neza n'agasima bagasiga neza atangorane. Ni ukuvuga yuko ajya yandi matwarete basanzwe bakoresha usanga amatwarete yuza bakimuka bakaza kwimba handi, kwaya siko biri. Ahoho harage iyo yuzuye ucuvidura ugakuramo ugasubuka woza neza, agasubira kuba amashasha nka kurya yarasanzwe ameze, yarasanzwe yubatswe kera ubwa mbere. Tugerageze kuja indani turabe uko hameze. Ubura akabari karutembereza twereka uko amatoilette yubatse. Uvuye mu toilette aka kantu haba harimo amazi urafyonda kama ugakaraba uhejeje uvuye mu toilette. None ayo mazi abayavuye he ko izi wavuze ko zubatswe na Aprosan? Yego. Hama ikijanye n'amazi naco gisha kigenda gute ari nkana amazi atari? Amazi iyo atahari barayavoma bagasuka muri akubona. Baza basuka muri aka. None izi
aha ni ku mashuri aha ni ku mashure aprosani izubatse ubu bisaba ko wenda kuvoma amazi canke barayazanye hano asanzwe hari amazi asanzwe ari hajya hafi gusa ntacyo turaronka ishobora gushika ngaha kugira amazi ajya n'amazi ya Regideso yego aho ajya n'amazi ya Aprosana yubakishije Aprosani ni Regideso mugabo muri Aprosana niyo yubakishije avahe ni ukuvuga nayo Aprosani yapwegeshereje abanyeshuri yego ahandi nta yahari aho yahandi nta yahari okay ngaha naho murabona uko hameze ukuvuga wa mwanda mukuru uja ngaha umwanda muto uja ngaha umuntu aba yicaye ngaha nk'uko ubona iyi ntuza yimeze itwarete imeze umwanda mukuru ukajaha umwanda muto nawe uca ukoroka ngaho ugaca ufata ya matwiyo arengana kuguma bandanya ico ni giki aho naho bugura baraba indani mwakoze kudukurikirana mwaza ko mwamaze kubona akamaro kama tuwarete yubatswe na Aprosani izi zose rero nizo bagenda barubaka ku mashure mu bigo bihuriramwo abantu benshi mu makambi ku mavuriro ahantu hari amasoko murabizi yuko hampande y'izi bubaka barafise kandi n'umugambi wo kubaha amatuwarete portable ni kuvuga batembereza ya matuwarete bagenda banura mwarayabonye twanye tuyabereka nibaza ko muvyibuka ariko kandi twenge tukabashishizemo tukabereka ni toilette ba mobile uzana ugatereka ahantu irimwo byose hama ugakora ibyo ushaka byose uhejeje ukongera ugaterura ukajana murakoze rero mwakazi kudukurikirana ariko kandi turabana tubereka ibikorwa nk'ibi aho biri hose nibaza ko bitaza guherera ngaha kuko murumva ko Aprosani ifasha ibi byo kubaka ama toilette afasha mu gukingira ibidukikije kandi nk'aha turi barabakwegeshereje n'amazi abanyeshuri arashika ku ishuri atari amazi aba yaragenewe kuhaca kubera ko urumva ntabandi bayafise nayo gusa Aprosani yakwegesheje ku ishuri haturi Mwakiro ni komine Mwakiro intara ya Muyinga umutumba ni Mukunguza murakoze